Ni umwanya mwiza uko tuvugana ku majambo y'Imana muri iki gitondo cyiza, igitondo kidasanzwe, igitondo uhoraho yaduteguriye. Kuri mikoro muri kumwe na Jackson Nkashimana. Uno munsi rero tugire urukurikirane canke urutonde rudasanzwe. Ni kuvuga iki? Tugiye kwiga ibintu ndwi canke ingazi indwi uhoraho abanza kugucishamo imbere yuko ushika ku masezerano yawe. Hari ingazi ndwi, ingazi wuririra ko zishika ku ndwi ubanza gucamo kugira ngo ushike aho uhora agomba ko ushika, kugira ngo ushike kuri ya masezerano yawe. Urafise amasezerano wasezeraniwe ariko n'ubu ntarashika. Hari mugabo rero hariho ingazi ndwi tuza kwigako. Izo ngazi ndwi nituza kuzigako uno munsi. Imana ikidushoboje tuzobana twiga imwe kundwi. Ni kuvuga buri wa Mungu umwe twiga imwe, wa Mungu kurikira twiga yindi kugeza ya Mungu ndwi tuzoba tuzihejeje nimba Imana izoba ikivyemeye. Ni kuvuga ko uno munsi tuza kwiga ingazi imwe. Ingazi ya mbere wuririra ko kugira ngo uve nukuvuga kugira ngo ushike ku masezerano yawe ayo Imana yagusezeraniye. Kwa Mungu kurikira rero tuzoca twiga ku ngazi igira kabiri, kwa Mungu ukurikira kandi twige ku ya gatatu kugeza tushitse ku ndwi nimba Imana izobika bitwemereye ko tubandanya tubibabwira. Reka dusome ano majambo y'Imana yanditse mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Mariko igice ca 10 ku murongo wa 46. Turasoma nuko bashika i Yeriko, akivana i Yeriko n'abigishwa biwe n'ishengero ryinshi, mwene Timayo yitwa Barutimayo umusezi w'impumyi yari yicaye iruhande y'inzira. Yumvise ko ari Yesu umunyanazarete, atangura gutakamba ati, Yesu mwana wa Dawidi ngirira imbabazi. Abantu benshi baramuzibiranya ngo ahore, ariko arushiriza cyane gutakamba ati, mwana wa Dawidi ngirira imbabazi. Yesu arahagarara arababarira ati, nimumuhamagare. Baramuhamagara. Iyo mpumyi barayibwira bati, humura, va hasi, araguhamagaye. Amen. Ijambo ngomba ko tuvugana uno munsi canke ingazi ya mbere ngomba ko tuvugana ko ni ingazi yitwa agasuzuguro. Imbere yuko ushika ku masezerano yawe ni ngombwa ubanze guca mu gasuzuguro. Ico ni ikintu novuga ati ni ingazi imwe mu ngazi ndwi ucamo. Yashaka kuba ingazi ya mbere canke kabi ya gatatu canke kabi ya gatanu, mugabo agasuzuguro ni ngombwa ugashikemo canke ugacemo imbere yuko ushika hahandi Imana igomba kushika. Nimba utarashika muri ugo rwego rwo guca mu gasuzuguro, nuvuga ko igihe cyawe gishobora kuba kiratevye gato, kuko agasuzuguro nturakacamo. Uyu yari Barutimayo, umwana wa Timayo, yari impumyi, ntiyabona. Impumyi murazi cyari cyo n'umuntu abatabona. Abantu b'impumyi kuri no mwanya barabitahura cyane, mugabo umuntu yavutse abona canke abona neza arashaka kutabitahura neza. Mugabo no gusaba ugomba kubimenya neza, uzufate umunsi wose guhera mu gatondo kugeza ku mugoroba wugaye amaso uhumirije, maze ubandanye ukora ibikorwa ivyo wagomba gukora. Usaba umuntu ati mfata ukuboko, ati nyereka hanaha, njana kwa sugumwe, njana kwa naka, njana na hariya. Uzobona kuba impumyi icyari cyo, uzobona amagorwa Barutimayo yarabayemo, uzobona amibabaro yarabayemo. Barutimayo ntiyarasuzuguwe gusa, mugabo yararengeje, kuko ngomba kuvuga aho yasuzuguriwe rero neza na neza ni naho Yesu yaciye anamwishurira. Agasuzuguro karabaho kandi kakagushira hasi cyane, ku buryo wisanga uri hasi cyane, ugasanga uri hasi yaho uri. Hari igihe umuntu ashaka kugusuzugura ukabona umenga agushize hasi yaho waruri, kandi agaca gushira hasi gose yaho waruri. Barutimayo yumvise Yesu ko ari umunyenazarete arenganye. Barutimayo aritakambira avuga ati, Yesu umwana wa Dawidi ngirira imbabazi.
Yesu Yesu mwana wa Dawidi ngirira imbabazi. Abantu bari bahari, Yesu yarakikijwe n'abantu benshi cyane umuntu wese yarakeneye igitangaza ciwe. Mugabo muri abo bose barakeneye igitangaza cabo, naho Bibiri tubwira ko bari bigeze gusuzugurwa, naho itubwira ko bari bimuga canke bari bameze gute sinzi, ariko itubwira muri no mwanya Barutimayo ko yari impumyi, yari umuntu azwi ko ari impumyi kandi asuzuguritse. Sasa uwo munsi bamusuzugura Yesu ahari nkuko abantu no munsi bagusuzugura batazi ko ufise Yesu, bamusuzugura Yesu ahari. Ariko aritakambira avuga ati Yesu Yesu mwana wa Dawidi ngirira imbabazi. Abandi umuntu wese yimvira ko ari wahegwa ko kuronka inyishu. Kumbura abafarisayo razi ko ari bo bishira imbere, n'abasadukayo bambara amakanzu meza yerekana ko bahambaye, bazi byagezwe, bagendana ibitabo binini n'ivyapa vyerekana ko ari abantu b'Imana. Kitabujije ko ari bo biciye Yesu. Abantu bose bazi amategeko, bazi byose by'ijambo ry'Imana, nibo babaye abambere kugira Barutimayo ati kazibe hora. Baramusuzugura kugeza aho bamubwira ati hora, ntihagire n'ikintu nakimusubira kuvuga kubera umwami ari hano. Baragusuzuguye ntuzusubire kugira icyo uvuze, baragusuzuguye ntuzugire kandi utera intambuko yindi, baragusuzuguye bagushira hahandi wasuzuguritse. Uko wasuzuguritse je navyo nzi cyane, ariko wowe wabibayemo ni ubizi cyane. Wumvise ijambo, wibutse ijambo bakubwiye wa munsi wibutse akanyangende bagukoreye wa munsi, wibutse rwa rwete bakwandikira wa munsi wibutse ingene wagiye mu rukinja urasuzugurwa abantu bose babona, wibutse ingene bagukuye ko gashambara kandi wari wiyubashe, wibutse kwa kundi urumva worira. Ariko araje kugira ngo agukure kwako gasuzuguro, kuko ni intambuko imwe mu zindi ntambuko ndwi navuze igomba kugukuramwo. Hari ingazi ndwi utegereza kurengana kugira ngo shike hahandi Imana igomba kushika. Hari ingazi ndwi ugomba gucako kugira ngo ushike ku masezerano yawe. Ingazi ya mbere nako gasuzuguro, niko tuza kuvugana kuno munsi. Na gasuzuguro wasuzuguwe kenshi, nimutarabishikira kugira ngo usuzugugwe, kugira ngo ushike ku masezerano yawe ni ngombwa aho naho hace. Hari abahinga bari basimba ingazi, nivyo mugabo izi ngazi ntibikunda kuzisimba. Ingazi y'agasuzuguro ni ngombwa uzoyiceko imbere yuko ushikira amasezerano yawe. Barutimayo yavuye yumvigwa na Yesu. Yesu ntarabi by'abandi bavuze. Uko abantu bakubona si ngombwa na Yesu akubona uko. Hari gihe no mu rusengero bakwicara inyuma y'abandi, hari gihe bakugira nka sikupendo bakakushira hahandi abadashaka ko ntihagire n'umushitsa kubona. Hari gihe woba batigeze bifuza nuko ushika imbere cyangwa wovuga imbere, kumure no muri quartier yawe, kumure no mu kazi kawe, kumure no mu gihugu cyawe, kumure n'ahandi warashizwe inyuma. Uzubirabe mu nama umuntu asuzuguritse, nubwo yovuga icyumviro cyiza cyane gifatwa ko ataco kimaze, mugabo wa wundi yubahitse ashobora kuba ari umunyamafaranga cyangwa yubahitse ukundi, avuze ijambo bose bacakoma bashaka kuvuga ati iryo nyene. Mugabo wa wundi yarasuzuguritse, nawe yo bafise ivyiyumviro bimeze gute? Nawe yo bayuzuye mwe mu bimeze gute? Ari wa wundi asuzuguritse nivyumvigwa. Hari abantu bazi gusuzugurana rero akagushira hasi bien. Ya
ikintu kintangaza hano kandi cyanezereye nuko Yesu yaciye atuma babandi bamubwira ati hora kazibe niwe yaciye atuma babwira ati genda umumuhamagare. Bagiye bavuga ati humura araguhamagaye. Batanguje ijambo ryo guhumuriza ati humura. Babandi bamubwira ati hora nibo Yesu yaciyemo kugira ngo ababwire, yabacishije yabatumye kugira ngo bamubwire ati humura ataraguhamagaye. Ngenda kubwire ni babandi bagusuzuguye nibo Yesu azokoresha kandi kugira ngo bavuge ijambo ry'ihumure kuri wewe. Amen. Abasuzuguwe si Barutimayo bonyine mu ijambo ry'Imana. Turabona Mordekai yari yasuzuguriwe, yari yasuzuguritse bikomeye cyane, yari yarashizwe hasi cyane. Si hasi gusa, bari baramuciye go gupfa. Si kumucira go gupfa wenyene gusa, mbere n'ubwoko bwabo bwose. Iyumvire bakagusuzugura kugeza wumva ko bakwiye no kwica umuryango wawe wose, bakumva ko bokwica n'ubwoko bwawe bwose, bagafata abarundi bose, atabarundi aho bava bakagira mu bihugu ibihugu 120. Ati nibahamagagwe hirya hose, hirya no hino ahantu hose muzobona ati babice. Muvara agasuzuguro koroshe, ariko umusuri izina sha wa wundi yarazi ko aza kubamanika, niwe yafashe ifarasi agenda avuga ati uwo umwami agomba kugirira neza azokwama amugirira uku. Uwo yaciye hahandi nyine. Nugira ubwoba aho gusuzugura ni wihorere ubwira ati sha ndazi ko poseri izina ni uzovuga ivyo uhora yankoreye. Hana ntiyagira umwana, yasuzugurwa na Penina, agasuzugurwa na buri muntu wese, kugeza aho no mu rusengero umukozi w'Imana Eli adatahura cyane Hana yamubwira ati nimborerwa ati woza kuborererwa ngaha n'amajambo yandi menshi. Kumbe yanamusomera n'ayandi majambo muri mu bitabo byari muri ico gihe by'umuzingo. Kumbe yamubwira ati wowe rero urabona wari umudamu meze nabi, uza kwidodombera ngaha mu rusengero uza Hana arasuzugurwa n'abato musuzuguye, abwirwa amajambo mabi n'abato mubwiye amajambo mabi, akigwa kwiteka n'abato muciriye kwiteka. Mugabo Hana musuri izina avyara umwana mwiza cyane yitwa Samuel, yavuye umuvugisha akomeye mu gihugu cya Isirayeli. Reka bagusuzugure ntacyo bitwaye, umucunguzi wawe arahari. Reka bagushire hasi ntacyo bitwaye, umucunguzi wawe arahari. Tubajije abisirayeli bene wabona Dawidi yarasuzuguritse muhiri wabo kugeza aho abari waja kucunga intama hariya mu ishamba, akamaro ibihe n'ibindi bihe aho bene wabo bibereye mu gisagara kwa se Yese, binywera neza birira neza. Maze Imana itumye Samuel wa wundi yavyagwa na Hana, azi ibyagasuzugura ivyari ivyo, azi ingene mama we yarasuzuguritse. Niwe yaje kuraba Dawidi, Imana yamutumye mu nzu kwa Yese ati genda ngira nitoraniriza umwami. Samuel ahageze niyibuka ko hari umuntu yoba yasuzuguritse yoba ari mu ishamba, atangura kubona Eliabu igisore cyiza cikigatanya kirekire cy'inzobe, avuga ati neza na neza ndabona ko yari wategeza kuba umwami. Abavyeyi Yese niyimviriye kuri wa mwana ari mu ishamba mufitiye ikimazi kurusha abandi, kuko yari asuzuguritse, yari yibera mu ishamba abandi bibera mu mazu. Mu ishamba sinzi ko yari yatwaye agakono, ashobora kuba yagiye ibijumu vyokeje canka atotsa, sinzi ko yari yatwaye ikibiriti. Yiberiyo abandi mu gisagara biyoga bakisiga utuvuta bagashiraho akapudre.
bakashaka ahuzu keza kameze neza, bakaja ku manza za mariage z'abantu, bagakora ibindi byose bikorwa mu gisagara. We yibera mu ishamba, sinzi icyo yifuka, yibera n'ibikoko, ntiyaronka umuntu bayaga batera inkuru babwira n'utujambo tunaturiya. Dawidi arasuzugurwa bihagije. Mugabo igitangaza si ikindi nuko Imana yakibwira Samuel ko atari Eliabu ariko ari uwundi batazanye. Abantu bashaka kukunyegeza bagushira inyuma y'umugongo, abantu bashaka kukunyegeza bagushira bagushira inyuma ahatazwi. Nturire cyane, ntubabare cyane. Yo irakuzi kandi irakubona kandi irazi ibyo yakuvuze ko ari ngombwa bishike. Yaragusezeraniye byinshi kandi nta na kimwe kirashika. Biriko ubona kantu kagacu mugabo ntubibona neza. Mugongera ndakubwire ko wategerezwa guca muri ako gasuzuguro, imwe mu ngazi ndwi utegerezwa gucamwo kugira ngo uhora washitse amasezerano yiwe kuri wewe. Vuga uti amen. Dawidi asuzuguritse n'igihugu mu nyuma cyahavuye gisuzugurwa, kirasuzugurika. Uti cyasuzuguritse ryari? Igihe Goliyati afata iminsi 40 ariko atuka ubwoko bw'Imana, abatuka sinzi ibitutsi yabatuka. Mugo muri ako gasuzuguro ka Goliyati hariho Dawidi ariko araza atazi ko aje gukuraho kajya gasuzuguro, yarazi ko azaniye impamba bene wabo. Mugabo yaraje gukuraho agasuzuguro kari gahari mu Bisirayeli. Bamubona Dawidi aje, bamubona nk'umwana asanzwe, bamubona nk'agahungu gatonya gasanzwe kaje kazanye impamba kuri bene wabo, batazi ko ari agahungu kadasanzwe kaje kuzana urukiza ku gihugu cyose. Kutavyumva kagahungu bene wabo basuzuguraga, kagahungu bene wabo babona ko menga ntacyo kamaze, kari kaje kabazaniye injya kumva bavuga ivyerekeye Goliyati. Nako kagahungu karabaza ati mbega none uwo mwica bo muhiki. Bene wabo baca bumva ishavu rikaze gose, bavuga ati mbe twadutama twamutama wadusigiye nde? Mbe twadutama twamutama wadusize he? Urikuraza gutamba tamba ngaha urikura amatama ngaho. Ni poeme. Sasa ka Dawidi ati siniache nijiulizie niwandika nyibariza ati uwo mwica surabaza ati mbe uwo mwica bo muhiki. Baravuga ati aca umwami, aca umukwe w'umwami kandi se acakugurirwa ko ikori n'ibindi. Ka Dawidi mvuze ko mu cyo gikara gasore gatonya kinzobe nako nyene kari gafise inzobe, ni kwijambo ry'Imana rivuga. Dawidi aca yibuka ko yigeze gusuzugurwa, aca yibuka ko Ihoraho yamukuye mu gasuzuguro. Atavuga ati agasuzuguro navuyemo saki wanje jenyene, negerezwa gukura mu gasuzuguro mu gihugu canje cyose. Agasuzuguro narimo karahagije, none Uhoraho yashize hejuru, ni ngombwa n'igihugu canje ndagikure mu gasuzuguro. Nawe Uhoraho nagukura muri ako gasuzuguro, nuzu vyigumizemo, uzukura agasuzuguro muri quartier yawe, muri commune yawe, mu ntara yawe no mu gihugu cyawe. Vuga uti amen. Abisirayeli babaye mu gasuzuguro iminsi 40, Goliyati ariko arabatuka abambika ibara. Kirundi buriya kiragoye, ryari bararisa gute kwambika ibara umuntu? Dawidi bamubona nk'umuntu asanzwe, kumbe yaraje kubakura mu gasuzuguro. Kugira ngo Dawidi amenyekane nuko yabanje kuba mu gasuzuguro. Imbere yuko Imana igushika na hahandi
imwe mu ngazi ucamwo irashobora kuba iya mbere cyangwa ikaba iya gatatu cyangwa ikaba iya gatanu, mugabo ni ngombwa ingazi indwi tugiye kuzovugana imwe ni iyi y'agasuzuguro n'izindi zitandatu usigaje kuzovuga ni ngombwa uzicemwo kugira ngo uhoraho yigaragaze ko ari Imana. Inyuma yazo uraza kubona icyo Imana iza gukora. Abaciye mu gasuzuguro ni benshi ndabazi, nawe urafise abo basomye mu ijambo ry'Imana, warabonye n'abandi muri quartier. Umugabo umwe niwe yari yarize ibijyanye n'ubutunzi, aba afise licence, maze abaho asuzuguritse atagira akazi. Nivyatevye yariyumviriye avuga ati je agasuzuguro mbayemo karahagije, reka agasuzuguro nje kugakorera muri banke, nje gusuzugurirwa muri banke. Mugabo inyuma y'aka gasuzuguro ndazi ko bizoba bimeze neza. Umunsi uri izina aja gusaba akazi muri banke, akazi k'ubuplanto, kuzaga kubura, bamutuma kuja kugura agafana. Uraza abadamu murabizi namwe, ati genda uzana agafana, uzane n'ibitumbura, ibyo nagutumye sibi, subirayo bagusubize. Wa mugabo aja gusaba akazi k'ubuplanto, niyerekana urupapuro na rumwe gwerekana ko yoba yarize. Bamufata nk'umuntu w'umunyagihugu asanzwe atigeze aca no ku ntebe y'ishure. Baremera baramuha akazi abukubura, yazinduka kare mu gitondo agakubura, yakora ibikorwa byose neza. Abadamu bakora muri iyo bank baramusuzugura bakamushira hasi cyane, bari bamuronderera agakinga bakamutuma hirya no hino, yagaruka bagasubira kandi bakamutuma bakamubwira ibijambo. Hari abantu bazi gutukana ngo bakamubwira ibijambo bikomakomeye bibi cyane bisuzuguritse. Yanyifana amama yifana akakoroka hasi, bakaca bamubwira ati we nakanyaruka zana ukope hano, bakamushira hasi ku buryo no gusohoka bakagomba ko ari we batwaza amasakoshi kugeza ku muduga, kugeza n'uwo ibirato byagiye kwivumbi amubwiye ati fata ikirato wanagure. ya arasuzugurika bihagije, kumbe afise diplome iri hejuru y'izo zose bo bafise. Nimba bamwe bari aba A2 n'abandi aba A3 n'abandi aba humaniste, we akaba yari afise licence muri economy. Umunsi uri izina bahamagaza abagomba akazi, bari bakeneye umudafa, sinzi mu Kirundi tuvuga ko ari umuyobozi mukuru ajeje ivy'intwaro n'ubutunzi. Baca bagira barahamagaza wa mugabo atangamo dossier nawe nyine, mugabo ntibamenya ko ari we, bibaza ko ari wo bitiranwa. Hari umunsi wo gutanga ikibazo baza bamubona ngo iyo yaje yambaye neza aje gukora ikibazo, baramubwira bati wihenze saha, ati aha tukeneye aba licencié gusa, nawe ati naradepoje nanje ndimo, hari ikibazo. Bakoze icyo kibazo aragitora wa mugabo, wo acaba ujeje iyo banki. ya babadamu barundi aho banyikira barahora. la sicyoroshe. Imana yabanje kumucisha mu gasuzuguro maze mushira hejuru. Novuga uturero ni twinshi, reka tusuye muri Bibiliya. Umusore yitwa Yosefu
imbere yuko ashika ku masezerano yiwe yabanje gusuzugurwa. Urazi gutabwa mu kinogo na bene wanyu, urazi kudandazwa na bene wanyu, urazi kudenderezwa ugatabwa mu mvuto, urazi ivyo n'ibindi. Inyuma y'ivyo vyose ni uwora yaciye amushira hejuru. Agasuzuguro ni ngombwa ugacemo, ni ingazi imwe mu ngazi zindi. Urashobora gusuzugurwa mu rusengero usengeramo, bakagushira hasi cyane gose, nawe kuzura mwemu gute Imana ikagukoresha, nubwo wakiza ibimuga kubera usuzuguritse bavuga ngo namareba wakoresheje. Urashobora gusuzugurwa mu kazi, bakagushira hasi cyane gose, uvyihanganire kuko ni ngombwa uhace. Iyo ni imwe mu mangazi, ntihagire n'ijambo nari mukorora hasi, kuko ni ingazi utegerezwa kuyirengana. Kandi ibiharuro biraharurwa, Imana iraharura ati muri aka gasuzuguro yifashemo gute. Iyo ni ingazi imwe, azogushira mu yindi ngazi. Tuzokwiga ingazi indwi, uno munsi tugize ingazi imwe. Ako gasuzuguro wakifashemo gute? Mbega wavuze amajambo ameze gute? Mbega wishuye bimeze gute? Mbega koko waridodombeye Imana kweri? Kandi uzi ko Imana ariyo yari kuyica muri ako gasuzuguro? Ndabizi warayidodombeye. Kesho wavuze ati nukuruka uri Imana kweri ukareka naka kansuzugura, kawunda kansuzugura kweri. Mugabo sasa ako gasuzuguro uri kuracamo ni ingazi uri kuragakura, uri kurakavamo. Urazi ingazi cyangwa ama escalier uduga uri kuraja uduga mu nzu y'igorofa, ushiraho kuguru kumwe ukundi kuba kwitangiye kugira ngo kuje kuva kuri iyo ngazi kuje ku yindi ngazi. No kugira kuri kuragenda uva kuri iyo ngazi, none horagira yishure amasezerano yagusezeraniye, kuko iyo ngazi uri kurayiheza. Utijaka jembo numenga sindayiheza kuko gasuzuguro ndimwo ndumva karenze. Nivyo kararenze kandi nigatahuritse kuko usuzugurwa n'uto gusuzuguye, ariko aho nyene niyo ngombwa utegezwa kuhaca. Yesu bwiwe baramusuzuguye, batwenga ati Umwami w'abami. Bamusuzugura umwami w'abami nyezina, baramusuzugura kugeza aho bamwica urupfu rwo kumusaraba. Rwayisuguzuguritse gose kandi bamukuye impuzu. Na kumaramara kuruta uko bo gusuzugura kugeza aho gukura impuzu, kugeza aho bagukubita, kugeza aho bagushira ku musaraba, kandi uri umwami w'abami. Yesu wewe nuvyemere ubicemo, ariko inyuma yaho uragira yigaragaze ko ari Imana, ko wabaye umwizigirwa muri ako gasuzuguro, uragira gira icyakora. Mugabo nimba utabaye umwizigirwa muri ako gasuzuguro, wumva uhora azokora iki kuri wewe? None ko bagusuzuguye wabasuzuguye, none utandukaniye nabo? Ko bagusuzuguye babwiye amajambo mabi yicavutu, warabatutse, warababwiye ibijambo ati nimubone wana agasuzuguro karaheze. Ikiringo wamaze mugasuzuguro kiraheze. Nimba cyategezwa kumara amezi 6 kumburigeze ku kwezi kwa 6, nimba cyategezwa kumara imyaka 6 kumburigeze ku mwaka wa 6, nimba cyategezwa kumara iminsi 6 canke indwi 6 canke ndazi. Mugabo uko musuhera ni kugenda uheza igifungo cyawe cyo mugasuzuguro, kandi ugenda unesha, ugenda ushika hora agomba kushika. Nugira ubwoba, ntucike intege. Umupapa umwe yitwa Yobu ora amaze gukubita ivyiwe vyose, yahavuye asuzugurwa n'abagenzi biwe ba Elifazi n'abandi.
bamubwira ati reka tubesha sha, vuga ukuri ko wakoze icyaha. None Imana yashaka kurekura umuntu wayo w'umugororotsi ko yogwa mu byago nk'ivyo. Kumbe nawe niko bakubwira ati usenga Imana kweli, ngiyo ni inkoni y'Imana. Inkoni y'Imana urayibona wewe? Ngiyo ni inkoni y'Imana, iyo ni inkoni y'Imana koko urashobora kugira ntacyo. Nibagusuzugura uno munsi, mugabo ejo bazokubaha. Wanokudharau, siku moja watakusalimia kwa heshima. Abagusuzuguye hari umunsi bazokuramutsa n'amaboko abiri bakubashe. Undi nyarinje ati kandi utarobanura umuntu ku butoni, ugirira neza bose, utaravye igihugu, utaravye ubwoko, utaravye umuryango, utaravye imyaka, utaravye uburebure, utaravye akayobe, utaravye amashure, utaravye amagara y'umuntu, utaravye ibinabiriya. Wewe ukunda umuntu nkuko wamwitangiye Yesu Kristo, uraza mwisi kugira ngo ducungure. Yesu ndagushima kuri uyu mwene data yashoboye gutahura rino jambo ko ari gwiwe, yashoboye gutahura ko ategezwa guca muri aka gasuzuguro kugira ngo ashike kuri hahandi ugomba kwashika. Yesu ndagushimiye. Wari kumwe na Jackson Nkeshimana. Ndagomba ko nimba ufise icimviro cyangwa ufise umutwaro cyangwa ufise ikibazo, urashaka kutwandikira cyangwa ukadutelefona kuri 79 57 14 29 79 57 14 29 cyangwa 75 57 14 29 cyangwa 75 57 14 29. Kwa Munguza Imana ntiyabigomba tuzogira igice kigira kabiri, novuga ingazi igira kabiri. Yesu aguhezagire. Turakomeza n'ibiganiro bya radio Ivyizigiro.